ndakwifurije gutunga ubuzima busenga. Ndakwifurije gutunga ubuzima busenga. Umugisha kuba usenga. Umugisha kuba usenga. Ntabwo nshima Imana kubera naronse n'igihe nabuze. Umwami wanje arabereye gushimwa. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Reka dusenge mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, turaguhaye kazi mu kino kiganiro. Ijambo ryawe rigira ubushobozi kuba ariko bararyumva. Haleluya. Hemu wawe mwiza aza tuyobore mwami. Turaguhaye kaze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Nitwa Patrick, Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Ntewe iteka ryo gutanga ikiganiro hano kuri CANAAN TV. Ndifuza gukomerezaho narangirishije ijambo ry'ushize. Nariko ndabasomera ijambo ryanditse mu cete Paulo yandikiye abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 16 rivuga ngo nico gituma tutihebura naho umuntu wacu kurukoba ariko arabora umuntu wacu w'imbere yamahinduka mushiko bukeye. Narababwiye ko umuntu wacu w'inyuma afungura amererwa neza kandi nivyo kandi turanamufata neza, ariko kandi Paulo aravuga ngo uyu muntu nyine dufata neza karabora kandi azosubira aho yavuye mu gitaka, ariko aravuga ngo umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Ndamugirira gute kugira ngo ahinduke musha? Ndamugaburira argiki. Nababwiye indya ya mbere arya ijambo ry'Imana. Narababwiye yuko umukristo wese agomba kugaburira umuntu we w'imbere ijambo ry'Imana, mu gusoma, mu guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwiwe, mu kwatura amajambo meza y'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ndababwira ibindi bintu bibiri uyu muntu wacu w'imbere azarya. Ikintu ca mbere Paulo yakivuze mu cete Paulo yandikiye abatesalonike, cete ca mbere c'abatesalonike igice ca 5 umurongo wa 17 verse ngufi cyane. Yaravuze ngo musenge ubudasiba. Yaravuze ngo musenge ubudasiba. Umuntu wacu w'imbere, haleluya, abamusha mu gihe ubuzima bwacu busenga. Munumve neza, apana gusengesha, apana kwirigurondera bagusengera, apana kwirigurondera nsengera oya, wewe ku giti cyawe, kurya udashobora kubwira umuntu nakugaburira ukuze, uri umuntu akuze, kurya udashobora kubwira umuntu ngawe nyambika oya, ubishoboye urabyikorera wenyine, niko udashobora kubwira umuntu nagusengera. Paulo abwira abatesalonike, arababwira ngo musenge ubudasiba. Reka ndakubwire muvandimwe uri kuranyumviriza, ubuzima bwawe burakeneye gusenga. Umuntu wawe imbere agukeneye he? Mu kibanza cy'ibanga ryawe n'Imana, mu busabane, mu kubaka ubusabane bwawe n'Imana, biragusaba ikiguzi. Dawudi umuhungu wa Isayi yaravuze ijambo ryiza nkunda muri Zaburi. Yaravuze ngo umuseke utaratambika mwami, nzoba ndi maso kugira ngo ndondere mu nyonga zawe. Umuseke utaratambika, n'abandi maso kugira ngo ndondere mu nyonga zawe. Ndakwifurije gutunga ubuzima busenga. Ndakwifurije gutunga ubuzima busenga. Umugisha kuba usenga. Umugisha kuba usenga. Zaburi ya 73 umurongo wa 78 haravuga ngo ariko njeho kwegera Imana niko kwa mbere amahigwe yawe nukubaka ubusabane bwawe n'Imana. Amahigwe yawe mu by'ukuri gutunga ivyo muri isi n'amahigwe birimize neza, kuba ufise ivyo ufise n'amahigwe, ariko kandi hari kindi buze. Ubuzima busenga urabukeneye kuruta ibindi byose. Urakeneye gusenga. Hariho umwanditsi mwiza yanditse ijambo nakunze muri iyi minsi nasomye. Yaravuze ngo Satani arashobora kubaka ibikuta ku buzima bwawe imyaka myinshi, ariko amavi yawe yisaha imwe akabomora ibyo zose yubatse. Ndakugendera inama, fata ubuzima bwawe, ubake ubuzima bwawe bw'ubusabane n'Imana. Ufata ubuzima bwawe, ubake ubusabane bwawe n'Imana. Ariko nje kwegera Imana nivyo vyambereye amahirwe. Urakeneye kuba wiriwe, urakeneye kuba unezerewe. Fata ubuzima busenga. Iyo usenga kamera irapfa. Iyo usenga urababarira. Iyo usenga ubuzima bwawe burahinduka.
haleluya, amasengesho azahindura, amasengesho azahindura. Ndakwifurije gutunga ubuzima busenga. Uyu muntu wacu w'imbere azarya amasengesho. Icya gatatu, umuntu wacu w'imbere azarya amashimwe mu gihe turiko turahimbaza Imana. Ahinduka musha igihe ndiko ndavuga ubukuru bw'Imana, igihe ndiko ndavuga ineza y'Imana, igihe ndiko ndavuga ubukuru bwayo, igihe ndiko ndashima umwami. Kandi munumve neza, ntabwo nshima Imana kubera naronse, n'igihe nabuze umwami wanje arabereye gushimwa. Hari igihe tuguma tubwira Imana ngo Mana, hari ivyo utampaye mugabo, kandi ndakwibutse yuko hari ivyo naguhaye utayisabye, hari ivyo yaguhaye utigeze ukura mu kanwa kawe ngo uyisabe. Imana yacu irabereye gushimwa iyo ndiko ndashima umwami wanje. Haleluya. Hariho Zaburi ivuga ngo birabereye gushima, kurabereye abera, gushima kurabereye abera, biratubereye ko dushima Imana. Umwanditsi w'Iburayi 13:15 aravuga ngo nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka. Haleluya. Nico camwa ciminwa ishime izina ryayo. Twame duha Imana ikimazi uko tuvutse mu gitondo, tuzundukana ikimazi cy'amashimwe, tuvuge ngo Mana ndagushimiye, ndi muzima, abana ni bazima, uko bimeze ndagushimiye Mana. Fata umwanya wo kugaburira umuntu wawe imbere, kumuhindura musha, umuhinduza iki? Amashimwe. Kuvuga ubukuru bw'Imana, kuvuga gukomera kw'Imana, kuvuga ubushobozi bw'Imana, vugira amashimwe. Haleluya. Imenyereze gushima Imana, imenyereze gushima Imana, imenyereze kuyirimbira. Yarakurinze umwaka wose, turi mu gihe cyo kurangiza umwaka, yarabanye nawe. Haleluya. Fata umwanya wo guhimbaza umwami wawe, uko bimeze kose shima umwami wawe, ririmba imbabazi z'Imana. Dawudi yararirimbye muri Zaburi 136 aravuga ngo nimushima Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe z'amahehe bidashira. Hari imbabazi ziwe wabonye, shima umwami wawe. Haleluya. Niyo ikora ibitangaza bikomeye yonyene, kuko imbabazi zayo z'amahehe bidashira. Umuntu wacu w'imbere ahinduka musha mugihe namugaburira ijambo ry'Imana, igihe ndiko ndasoma Bibiliya ijambo ry'Imana, igihe ndiko ndatura ijambo ry'Imana ku buzima bwanje, igihe ndiko ndatura ijambo ry'Imana ku bana, ku muryango, kubankomokaho. Haleluya. Igihe ndiko ndasoma, umuntu waje w'imbere aranezerwa. Igihe mfukamisha amavi yanje, igihe nivyo kugenda biretse kufungura ngavuga ngo ndabihevye kubwagurondera mu nyonga zawe, umuntu waje w'imbere yamanezewe, yamahinduka musha igihe ndiko ndashima Imana. Haleluya. Sukwishima gusa mu gihe yanyishuye, oya, no mu gihe itaranyishura ikumva ijwi ry'amashimwe, mu gihe itaranyishura ikumva umutima ushima, ikumva ijwi gishimwe, ikumva ikimazi cya mu gatondo, ndiko ndayisingiza, ndiko ndayivuga ngo uruwera Mana. Muvandimwe, ndakwifuriza kugaburira umuntu wawe imbere, umuntu wacu w'inyuma. Uyu muntu w'inyuma mubona, Paulo yaravuze ngo tumugwanye. Paulo yaravuze ngo ngwanye umuntu wanje, ndagwanye umubiri wanje nkawuhindura umuja, ndawugwanya. Kuko ntushaka dusenga, ugira ngo usenge ukakubwira ngo reka uzosenga nejo, wagira ngo usome Bibiliya ngo reka uzoyisoma nejo, wagira ngo ushima Imana ngo urashima Imana ari cyo yagukoreye. Mubiri ntabwo muri twebwe wamugwana kugira ngo unyohe umuntu wacu w'imbere. Ariko ndakugeneye inama nziza mu gusenga kwawe, mu gusoma ijambo ry'Imana kwawe, mu gushima kwawe, umuntu wawe w'imbere azokwama akayangana, azokwama yuzuye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Reka ndagusengere, reka naturaye amajambo ku buzima bwawe, ubuzima bwawe urangwe n'umuntu umuntu asome Bibiliya ijambo ry'Imana, urangwe no gusenga. Apana kwirirwa uri kunyuma y'abavugishwa, inyuma y'abantu ngo bagusengera, inyuma y'abandi bantu. Nimusengere wewe sengere, iga ubuzima bwo kwisengera, iga ubuzima bwo kurondera umunyonga h'Imana. Yesu aguhezagire. Iga ubuzima bwo kwamushima. Abantu bashima bama banezerewe, iga ubuzima bwo kwamushima Imana. Hirimbira Imana ishimwe, rivuga ivyo yaremye. Haleluya. Vuga gukomera kwayo, vuga ineza yayo. Imana iguhezagire kandi Imana iguha umugisha. Reka ndagusengere. Mwami wacu Yesu Kristo, duha imbaraga zo kwama tugaburira umuntu wacu w'imbere. Turakeneye kumugaburira ijambo, turakeneye kumugaburira amasengesho, turakeneye kwama dushima Mana. Dawudi yaravuze ngo gushima kurabereye abera, gushima kurabereye abera. Mana, mpuye umutima wo kwama ndagushima,
ndemereye umutima wo kwama ndamugaburira ijambo ry'Imana ko bukeye, uyu mutima wo kwama nsenga shaka mu nyonga zawe. Urakoze Mana, icubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ivyawe mu izina rya Yesu mwami wacu, amen.